amakuru novuga neza na neza kari karavugwa hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Burundi, na makuru novuga kacu umutima, amakuru novuga kababaje, amakuru novuga neza yuko adashobora kukunezera nkawe umukunzi w'umuziki, umukunzi wa OLEGUE urwego. Ahari amakuru benshi bariko baravuga ko OLEGUE yo yamaze gutabwa mu maboko y'inyamiramabi, ariko ivyo ntitubishigikiye kuko tutarabironkera umuco. Reka tubabwire ivyo dufitiye umuco kugira muronke amakuru novuga neza ko yizewe. Mwebwe musanzwe mukurikirana Sten TV Worldwide, kuri umaze gukora subscribe, thank you so much. Nawe turayikora urahawe kaze mu muryango wa Sten TV Worldwide kugira uzirironkera update news, amakuru yizewe, amakuru ari ku mwanya mu bandi mu bambere. Novuga neza yuko amakuru dufise kuri uno mwanya, igiteramo cyari cyategekanijwe imaramvya n'umuririmbyi OLEGUE urwego, kugeza muri uno mwanya tuvugana cyamaze guhagarikwa. Icyo giteramo kikaba cyahagaritswe bivanye n'imvo zigiye zitandukanye zino canke hariya, ngo vyatewe n'iki, ngo vyagenze gute. Iryo kete nkundira gato nari gusomere, ni indome ntonto ariko ndaza kugerageza kuko ndacari muto amaso aracyabona, nshobore kugusomera ibiri muri iryo kete, hama ndagusigurira aho utaza kuba watahuye byinshi mu byatumye icyo giteramo gishobora guhagarara. Ngo vyagenze gute, ngo vyaje gute, ngo vyatumwe n'iki. Kumana nanje hama wironkera amakuru y'u Burundi. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, intara ya Bujumbura, komine ya Mutimbuzi, imvo guhagarika igiteramo cyari gitegekanije kuri Pasika Muramvya, twisunze ko icyo giteramo cyari gitegekanije ku munsi wa Pasika igenekerezo rya 17 ukwezi kwa 4 2020, kitajanye n'imico n'akaranga canke akaranga imigenzo canke imico y'abarundi, twisunze ko mu gihugu cy'u Burundi twashize imbere Imana. Turi n'iteka ryo kubandikira tubamenyesha ko icyo giteramo cyari gitegekanijwe ku munsi wa Pasika kitakibaye. Turasavye rero ko mukibona rino kete mwoca mubimenyesha abo vyega. Murakoze. Musitanteri wa komine Mutimbuzi Butoyi Simeo.